Acacia love. Dawa Yesu byagiye mu ijuru, izina ryawe niryubahwe mu buzima bwacu nyaguhora ku ngoma, ubwami bwawe nibuze bushware mu mitima ya twebwe ibiremwa byawe. Turi ku gicaniro cya saa moya z'igitondo, tugusabye umugisha uko turi abana bawe, tugusabye umugwiza uko turi ubwoko bwawe. Turi mu izamu ryo hagati ya saa 12 na saa 3. Ni izamu ryo gusenga dukoresheje gusoma ijambo ryawe ryeranda, tugaheza tugahindurirwa amazina. Dutera iteka utunezereza abana bawe. Dutabare, uduteturire mu makuba y'ubwoko bwose, uduhe umugisha n'umugwiza. Turaje ngo tubwire icyo dukwiye guharanira n'ingene twobyitwaramo, ariko imigisha y'Imana bwo yose tukayicakira nk'abana bawe. Duhezagirire mu budahangarwa bwawe. Amaraso y'umwana wa Yesu Kristo nadutwikire. Inguma ziwe zidukize. Imibabaro yacu tuyizanya ku gicaniro. Twarakwemere ko tutazongera kukuryajyanya. Uyu munsi nuduhezagira duhe umugisha. Uyu munsi nuduhezagira duhe amahoro. Uyu munsi nuduhezagira uburinzi bwawe tubiko. Dutera iteka uduhe umugisha, uturinde kubabara utwagurira imbibe, kandi uduhe icyo umutima wacu ushaka.
duhe mutima umwiranda kugira ngo umwijima wose usohoka uve muri twebwe, umuco uva mu ijuru utambirane mu buzima bwacu, gahimbare kacu, kanyamuneza kacu, buhungiro bwacu, mahoro yacu, mutananirwa wacu. Ese ububasha bwawe bwokorera muri twebwe ubwoko bwawe. Ingomana mutima mwiranda wugurura amaso yacu kugira ngo dushobore kubona, nuze kugira ngo dutabagwe. Turaguhamagaye kandi tukwimitse imitima yacu kugira ngo duhimbare data n'abaduha imigisha y'ubwoko bwose. Ubwa mbere tumusaba turinde urupfu, atwimana twima abarozi, atwimana twima abangushi, atwimana twima abambuzi, atwimane atwima iryake. Urakoze ko wemeye kuza mana mutima mwiranda, natwe tukubereye indogobwe kugira ngo ubwoko bw'Imana buhembuke, twese tugira umugisha n'umugwiza, duhabwe ijambo na nyene ijambo, tubone kwihoza kuri buri kisuzuguriro cyose, twihuze n'umugisha wose ukomoka ku masezerano Imana yadusezeraniye isi itararemwa ku bwacu. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo, nakiriye icyitwa ineza, nawe ntucakire mukunzi mwiza duhuriye kuri iki gicaniro. Iyo neza ndayambitse umubiri wanje, ndayambitse umutima wanje, ndayambitse umushaha wanje. Iyo neza izanye igikundiro, iyo neza izanye akamwemwe, iyo neza izanye umugisha, iyo neza izanye umugwiza, iyo neza izanye ubwenge n'ubwitonzi. Iki gitondo ndasengeye ababyutse bafise iminaniro, gitondo ndasengeye ababyutse bafise imibabaro, iki gitondo ndasengeye ababyukiye amasheke, iki gitondo ndasengeye abana bacu bari gukora ibibazo, iki gitondo ndasengeye abacamanza b'abanyakuri, ndasengeye ababurana ngo baburane mu kuri kandi Imana ibaburanire, ndasengeye indushyi ngo ziruhuke, ndasengeye abagorwa, ndasengeye abafunzwe. Mwami Imana nguma ngwisabira, fungura ubwoko bwawe, bakure mu mpimba, bakure mu gasho, bagirire ikigongo, barememwe umutima mushasha, bigishe gukora iby'ineza, kandi n'ababafunze n'abafungishije ba umutima w'imbabazi. Ndasenze mwami w'abantu, ndasenze rutare rwacu, ndasenze kibasumba, ndasenze kibirenge, ndasenze nyene ijuru n'isi. Twuzuze ubwoko bwawe, twuzuze abana bawe, twuzuze twebwe ibyabo nabyigize ukora, twuzuze utwuzuze imigisha, utwuzuze amahoro, utwuzuze urukundo, tuvure. Ni wowe uvura, utaduhaye fagitire tuvuna. Tuvure dukiza iminaniro, tubohore dukiza ubugumba, tubohore duha igikundiro, tubohore duha umugisha n'umugwiza. Turagutakambiye, garukana abacu bazimiye. Turi mu kwezi kuko tukina tugatamba kuri ibitangazo wadukoreye, niko Zaburi 126 ivuga ngo tuzoyibona nk'abari mu ndoto, numara kugarukana abacu bari barazimiye. Bazane papa, bazane tunezerwe. Garukana abasherugo, garukana abayinarugo, zura bari kumfiro papa, kiza abagwaye, bohora baboshe, ruhurira indushyi, nezereza ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha no mugwiza ubwoko bwawe, kandi tunezerezwe n'icyo ugiye kudukorera uyu munsi. Amen. Ndagukunda cyane Mukama Yesu Kristo, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose.
nuko tugire Kristo bakunda aho mukama aho muri ku mpande zine z'isi ndabaye ikaze muri umwanya mwiza w'ijambo ryamushobora ryose turi kunyigisha ijagiro 162 ariko turacari mu gitabo cya gatanu igitabo cy'amategeko cyanditswe na Musa. Tugeze rero mu gigabane cya 26 uhereye ku murongo wa 12. Jambo ry'umutwe navuga ngo icicumi gitangwa mu mwaka ugira gatatu, umwaka wo kwakira impuhwe z'Imana. Bishigura ko uwo mwaka ushobora kuwugira umunsi kumara umusomyi wawe papa birarengeye kure niyo kumara igihumbi ariko mana kora kishobora kuririmba hobaho harwenge bwo abaganga ndongeye kubatumira mugende mwivuze. Umutima wanje washashaye urifuza kwibera mu ngoro y'umukama nishongoramana yanje nje kugukengurukira gose kugiza wangiriye nje kugukengurukira mana nzima kugiza wangiriye. Kabande barahiriwe bibera mu nyonga w'umukama. Iki kintu gishingiye ku mwaka, iki kintu gishingiye ku kwezi, iki kintu gishingiye ku itariki, iki kintu gishingiye ku munsi. Niyo avuga ngo imyaka 3 nuje kuvuga ngo imyaka 3 itohera ryari. Nje avuga ngo ndabwira nk'icya 10 cyatangwa rimwe mu mwaka. Nge tubisome mu byumva. Mugaje kugwanje ruhande. Sibyo? Kuko rimwe bambe mu myaka 3. Ubundi Imana yavuga igitigiri yabivuze icishaka basi nka kugeza Kristo igishiriza mu migani akayifoborera wa Petero gusa. Cyo Imana yavuze ati kizakuranga ko naguhobereye uwambereye munyamujanje hakuberaho nzoguhuza n'umuntu akufoborera amajambo yanje kubera iki Salomo yavuze ubuhangange bw'umwami n'uguhishura ijambo nanjye ndi umwami iciza Imana yomorera ikabisumbye byose nuko yombishurira kuri kwijambo rivuye ku mutima wawe. Yewe ntabwo ni butunzi ndayisaka ubwenge n'ubwitonzi unicyo bisi. Kuvuga n'igitigi gatatu gisigura impuhwe z'Imana. Ubuhanuzi bwose ya 6 ukuzuka kwa Yesu Kristo 3 urufi iyo nasi monda y'urufi 3. Ni kuvuga igitigi 3 kigaragaza impuhwe z'Imana kandi zishingiye ku ubundi n'igitigi rimwe n'impuhwe z'Imana shingiye ku rukundo dufitiye ikibwiriza ibyo tugirira. Mugabo 3 yabisigura ngo ubwawe nawe urikangura ukikubita gashi. Mugereka icyacu nicyo turi mu nyeko kuko Hosea yaravuze cyangwa Hosea yanabisoma ngo nimuze twisubireko nibyo nayiza yavuze rimwe 18 kugira ngo igitigiri mu cyumve umundire gatoya mane nobwire igitigiri 3. Niyo mwumvise ngo abantu 3 maze abigishwa 3 beza Kristo barabigishwa bafise izina bana b'inkuba Hosea woni muze dusubire ku mukama woni Hosea canke Hosea twebwe muri Katolika ni Hosea ni muze dusubire ku mukama mwako niwe yadutabaguye none niwe azodukiza yarakubise none niwe azodutenga
haciye iminsi ibiri azodusubiza ubuzima ku munsi ugira gatatu aduhagurutse duheze tube bazima imbere yiwe. Ariko hari iki cyabanje kuba kwisubiraho, kwisuzuma. Iki cya cumi rero buriya nicyo cya cumi cyo kubatabara uyu munsi. Iki cya cumi cyatangwa rimwe mu myaka 3. Uyu munsi nubona Imana yagutabaye uvuga uti si rimwe si kabiri si gatatu. Kubera iki ari imyaka myinshi wabayeho ryajyanye Imana irakwicecekera kureka. None ngo nimuze dusubire ku Mukama. Kandi Umukama yari yabwivugiye abo ngo nzokwigira muri Hosea 5:15 musubire mu kibanza canje ushika bemeye igicumuro cyawe. Ni kuvuga Imana iziva mu mwana w'umuntu ikajya mu ijuru ikicarana. Ngo ariko iyo amaze kwicara mu ijuru ngo irarunguruka ikaraba mu isi ikabona n'inzige gusa. Umuntu wanye nabisagatsi kukwihanika kwiyetse gushikanira Imana ntiwagaragara nk'akantu k'inyenyeri kari ahantu mu mwijima. Ngo n'ubuhanuzi bwahise ngo nzokwigira asubire mu kibanza canje gushika bemeye igicumuro cyawe. Gihe cyose wemeye igicumuro cyawe ugaca bugufi yagisaba ko imbabazi kandi ukababarira n'abagufashije gucumura cyaba gucumuye ko cyaba gucumuje ugahereza Umukama kimamo 10 n'umujyajyaye uri umuhigo. Ngo nimara kwigira Imana ngo bazoheza barondere mu maso hayo ngo mu marushwa yabo bazondonderana umwete. Murumva Imana yigiye yivuye mu mwana w'umuntu yivuye mu kibanza cyo gakwisi muvuye kuri igicano twese twogira makuba tweze twogira umwete wo kurondera. None ni kubera iki turinda kwirondera mu makuba kandi yaradushiriye uburyo bwiza bwo kwironderamo kandi duhire. Nimuze dusubire ku Mukama. Niwe yadutaba guca ubugumba dutaba guca inzankano n'ibyange nibazo bahenda Imana izibireka bikatubako kubera iki. None muri Hosea nyene 2 niyavuze niyakira ijya mukobwa kavuga ati we naguhaye bwiza ndagwimva yo kuronka ubutunzi ugacuza ubwitirira abahabara bawe ngiye kubikwaka kandi agushire kwicanira usheka bazokura bakakuranga amaziranoke oni bamara kuguhimba bakagutuzondondera ngo nanje ubwanje ndasonda gusinda kunogereze ngo nkwibagize iyo mibabara ngo banje kuyigira. Wabanje kuyigira kubera kubanza kuyigira. Iki cya cumi yari muzovuge ngo naruye ngo nanze mu 2025 nzosoma mu 2028. No. Ni cya cumi gikomoka mu kwisubira ko kwawe. Ibintu nabibakwe ku umuco w'abakristo warabambaza ngo none ngo nguri mu gicumuro c'icese ngo utanga icya cumi nuko mutaramenya ubwoko bw'icya cumi nicyo gihe tugeze mu ndamurabuke bwiza bwo kweli. Naye ngubu nimburi mu gicumuro c'icese sibyo dufate waracikiye umusore yaguteye inda uburaho baravuga ati ngo rero nari manze n'ubundi ndagupangira ugicyaha cyabaye ubwa mbere kandi kujya kubyara umwana wose mu nyuma mukarigira ritse ibyo jewe ndiko ndaraga agaciro k'umwana abona papa mama mbabwije ukuri nkaraba igicuma umuntu ashobora gukora n'inkurikizi zabyo sindi gutendega babikora mugabo birasumbana kure. Wa mwana w'umukobwa agenda iwabo akatukagura iwabo akagira ngo korora mukakagira ibiki n'ibiki cyo gihe mutangura kuba responsable yayo sibyo ndiko ndafavorita mugabo byabaye ataraguhimbira umuhungu ko biranagoye nawe mupangira inzi akamupangira inzi hari baragomana ni kwakore ntabwo Kristo babaraba. Rero mu Kristo utagira imirimo burya urashisema Imana icyo kitiwe ni kuvuga iki. Hari igihe rero wana Bibiliya igenda ivuga ukuri wowe umushaho wawe ubaracyoye kandi Imana yavuga ko icyaha umutima uri mu icyaha ishikanwa rivuye mu mutima uri mu icyaha iyisesema. Ariko icyo cya cumi cyo kiraza kugira ari cya cumi Tobito yahora sitanga akagitanga atakamba imbabatsi gusa kavuga ngo gwera kuri sogokuru Nefutali ngo bararenza amategeko yawe ngo nibakora ibyo wari warategetse ko bizokoma bibaho ku mbyaro zose ngo ni jeje nyine ngerageje ndagusaba kutugirira ikigongo agasaba ikigongo agase nibaza ko yanaje gutuma n'umuhungu wa Tobiya atigeze akajyanya se ngo aruhishe se Imana ikamutabara ikamuha ubuhangange budasanzwe. Icya cumi gikuraho iryo
usambana n'ibyo ucikira n'ibyo yaba ubwumvisha akavuga ati Imana irandeye ko ndi umunyantege nke reka we kiwavuze ko n'ubundi nawe utanyishe ukandika nkarima nkimbura ukandika ngakora akazi nkiri umunyantege nk'uko reka basiho nibuke kimwe mu byo washinze ndagusabe nawe ubane n'iki gisokuru kindiko ndabarahiye Imana ihagurutse umuhanuzi ku bwawe Imana yahagurukije umuhanuzi kubera akanwa ka Yehoshafati katuri bande yakawe kandi Imana yamaze kuja mu ijuru yamaze kuja mu ijuru ririmwo imyuka mibi bakaja inama ikavuga ati nzohenda akawe kunuko ati nawe uzorungika umuhanuzi wawe yamwanungitse kubera iki agaco konyene ko ku mwami Yehoshafati none ndababaza ikintu Imana uri mwonyene ramuhaye none ndababaza ikintu sibyo ko muri mu muryango w'abakristo uko umurozi ashobora gukoza isoni abana b'Imana akabambika ubusa kandi basangiye amasakaramentu niko namwe abakristo musenga mukuri no mu mutima mukuye gusenga abana b'Imana bagatora n'Imana kubera ko umurozi adendura n'akari kahari ukabindaye ukabimborerwa ukaturuka ukagenda kubera ko natwe dusenga mukuri no mutima tutodendura kahari abana b'Imana bakaza ku Mana bakihana ibyaha wera umaze kubyumva ukumva byumva genda iki ni cyacu miciciro cy'ibicumuro byawe kuko abana b'abantu Bibiliya iravuga ngo icyo muzoba kwisigiza bakiboshe n'icyo muzoba kizoba kibohoye sibyo ariko ngoma ndabibiri bangari Imana yiga umwana w'umuntu ku buryo bw'uko ngo yigeze kwanga umwami wa mbere w'Isirayeli umwami yitwa Sawuli iramwanga burundu mugabo muri uko kumwanga ikagenda imurondeza imbabazi zayo Dawudi akamwihanganira akagira gusa niwe yadaditse umutima gushika imyaka 30 yatwaye imyaka 38 irahera babaza Isirayeli arabura n'umusi n'umwe gushika Imana yamufatanya agagitonga igatuma Samuel atigenda umubwire ngo akaza kuvuga anose ngo ntumara amaze ntiyari afise umutima uciye bugufi wo kubona kwicubahiro kizima kirekire komana iki ni cyo dufashwa n'iki cyacu ni cyacumi utanga kubera kwisubirako wani mwamara kugerera icicumi kubyo wimbuye byose urumva nibisigura ko gisubira cyakinije uravuga uti Imana yanje jewe ndiko ibirani by'icumi mutangira abagabo banyu mutangira abantu warumogi banyu mutangira imborerwa zanyu mutangira indaya zanyu ngo numara kugerura icicumi kubyo wimbuye byose mu mwaka ugira gatatu mu mwaka wo gutanga icicumi uzogishikiriza umurevi inyambukira imfubyi n'umupfakazi babirire mu gisagara cawe bahake Mabyumva kuzoba amaze kugerura arigiye bizaba ngombwa mutirukana icyacumi gusa ukaraba ibyaha wakoze ukaraba ibyaha ufise ukaraba imibabaro ukaraba ingwara narabwiye ko je ndiko ndaraba igisuzuguro cyari kindiko nabuze n'abandi batanga icyacumi ndakwemere kuguha umushahara wose utangurira umwaka mugabo gira icyo unkoreye genda bugati abandi batanga icyacumi mwemere gutanga bibiri kubera iki kiba kimbabaje muri ico gihe ariko narababwiye ko Imana ubundi cikeneye siye mashikana umutima wumvira ngwico gihe uzoheza ugenda imbere y'umukama Imana yawe uvuga uti narakuye mu nzu ibyagenewe umukama ndabihereza umurevi inyambukira imfubyi n'umupfakazi nkurikije amategeko yose wanegetse sinarenze kandi sinibagiye na rimwe mu mategeko yawe nta na kimwe nariye ko igihe nari ngandaye kandi nta na kimwe nakuye ko ngira ngo kirahumanye nta na kimwe natuye ku muzimu narumviye umukama Imana yanje byose nabigize nk'uko wabintegetse rabiri yuri
mu kirimba cyawe cy'iranda. Iyo uri mu ijuru wezagire Isirayeli umuryango wawe n'igihugu waduhaye nk'uko wabyemereye ba sokuru bacu, ushinze ko n'indahiro igihugu gitembamo amata n'ubuki. Nabyumva ni ukuvuga iki? Ni cya cy'umutanga ubwira Imana uti raba data yambwiye mugahishwe n'akaborego, raba mama barambwiye muga n'abagwanyi, raba abavukanye banje, raba umugabo wanje. Nicyo cy'icumi. Nawe ni cy'icumi cy'ubwa mbere ni Mukama nyakirira kimwe muri cumi. Ni ukuvuga iki ni ikintu utegura wonyine ukavuga uti ndiko ndaraba, kandi ntigikura nuheza kugerura icicumi cy'umukama. Nubwo ni nk'akigoro utegura ukavuga uti rimwe mu mezi 3 nzocana igicaniro iruhande, mu byumve ngo gitandukanye n'icicumi gerura by'umukama kija mu nzu y'ububiko. Ni wowe ubona umunaniro ushingiye ku byani byago, ugutakara ku muryango wawe, ugavuga uti Mukama, kubera ko iwanje mu rugo iwanje mu muryango iwanje ngomba kwanga ubupfubyi, mwanga ubupfakazi, uri kwirukana umwuka wo gukenyuka, ngomba kwanga uburyarya, nasi ibyaha kuko ibyari byabo. Icyo cy'icumi kirakora iki? Icyo cy'icumi kigutuma uganira n'Imana about your big family, au sujet de ta grande famille, ushingiye ku bwaguke bw'umuryango wawe. Biratandukanye na kimwenze nije wantarije imbere Mukama wampaye 1,000 ndagushimiye n'umutima wanje wose, kandi kugira ngo mugerageze umure kw'ibyo amafaranga akore neza. Amafaranga nawe ure n'inyatsi, amafaranga nawe ure n'imivumo. Amafaranga nawe ure n'imikoshi. Amafaranga ntaje kwa muganga, amafaranga ntagirike. Ndagusaba najya kwa muganga ntapfa ubusa, twivuze ibikenewe. Ega kwa muganga arigiye guteza inyatsi. Je ndabwije ukuri, nigeze nari ngishika ngaha mu Burundi, abaku umwana aragwara umungagira kabiri, ndamutwara kwa muganga hafi cyane, apana muri privilege, yamutwara mungaga, ndamutwara kwa muganga. Ariko niwe baca kwandikira ibigizamo bitatu, urumva mwe n'abaganga arigiye nibaze kwa inyatsi, mugani wo murimo wabo nibyo bibahimba. Gebegazamira ariyo afisha amafaranga, mva amafaranga yo kuvuza umwana kame bisebe bwagire kuyabura. Namwarige umwana yaciye imyaka 6 namubona, anumva ko nagiye muri prive kakwiye. Sinibaze ko ari prive, nayo ari prive niba bitsimbye ko bishoboka ko ari prive ngo ntiyatsimbye ko ntibyari kuvuga ngo nimwe byo guhatarira. Ntabwo nyine rimwe na rimwe usanga bikeneye. Icyabaye ni giki, inoti y'200 ngo nimuvuye ko umwana arwaye malaria gusa. Ndavuga sa arwaye malaria gusa. Umutima ati nkajya wahituragirisha good friends ngaho bakamutura kama imiti na antibiotique by'ababitsi, wabure kope y'150 ni buri no kwa muganga arigiye adateza inyatsi, muzosaba Imana ireke kuduhoza kwa muganga. Mbwa muri fohamu muragenda murabishe amagara yanyu mwitunge mwiyizi niyo sawa. Nyuma y'ibyo musengera ubwo uti natwaducafu mu maraso, tumwe turi mu gitiga, tumwe turi mu mitsi, tugize no. Uvuga rero ikiba nigiki, wowe ngo umaze kugera ubucacumi cyawe, uyu n'umwanzuro ufata ukabwira Imana, ugahigira umuhiga Imana tirwane yuko numva ijambo ryawe ngasenga ngasangira nkirega nkiyana nka kwicacumi, rimwe mu mezi 3 nzorangira kigo.
uk'icacumi ubishatse urumva ko uca ufata nk'abantu mukagisangira mukicamurira. Murabona rero bavuga ngo icacumi ngo ugihaye ngo abo bacabugize ngibi biriba umuco mwiza. Nta na kimwe nariye ko igihe nari ingandaye, kandi nta na kimwe nakuye ko ngira ngo ndawumaye, nta na kimwe natuye umuzimu. Numviye umukaba Imana yanje rwose nabigize nk'uko wabintegetse. Rabira iyo uri mu kirimba cyawe ciranda, iyo uri mu ijuru wezagira Isirayeli umuryango wawe n'igihugu waduhaye nk'uko wabwemereye basokuru bacu ushize ko n'indahiro byo gitembamwo amata n'ubuki. Murumva kuri isengesho bitandukanye na ryandi ryo muri Malakiya ngo canke mu biratandukanye ahavuga ngo ngira ndetse muri kw'ibyo by'ubwoko bwose ibyanje byariwe n'inzige bigarurire. Aha ni gusabira umuryango wagutse, ni wowe uhitamo uyu munsi. Ariko ikindi cyo cyo n'itegeko, uyu munsi umukama Imana yawe ijambo ry'ugusuzera, uyu munsi umukama Imana yawe agutegetse gukurikiza amategeko n'izo ngingo, uritwararika kubikurikiza n'umusha wawe wose n'umutima wawe wose. Uyu munsi ni wowe watumye umukama avuga ko abaye Imana yawe, kandi kuzogendera mu nzira ziwe, kuzozigama amategeko yiwe, amabwirizo yiwe n'ingingo ziwe, kandi ko uzokumviriza ijwi ryiwe. Ibi numara kubyumva ukabyatura ukabiprometa, iyo umaze gukora kumenya guhishura ikintu kijanye n'ibyacu, ni wowe utumye Imana ikwishimira, ni wowe utumye Imana igutangarira. Ngo umukama niwe yatumye kandi uvuga uyu munsi ko ubaye igihugu ciwe, ukabicibare ciwe nk'uko yabikuraganiye, kandi kuzozigama amabwirizwa yiwe yose, kuzokurikira ko azokugira mukuru cyane, ukarengera ibihugu byose yaremye, ukarengera ibihugu byose yaremye mu iteka, mu kuba rurangiranwa no mu cyubahiro, ukaba igihugu ceranda cy'umukama Imana yawe nk'uko yabikwemereye. Ufata uwo mwanzuro wo kutagereranya Imana kimwe muri 10 vyugururira ituze mu mitima yacu, umugisha no mu bwiza mu miryango yacu. None rero Imana mushobora byose ihezagira ubuzima bwa twebwe ubwoko bwayo, irinde imitima yacu kubabara. Uku kwezi twigira kuri Benani na Rakeli na Yakobo ku mabara yagize no guhindura izina icyo yarasigaranye. Ndabasabye namwe mwige guhindura izina icyo musigaranye, ngo gumya rero icyo umaze gucekera, niko mu gitabo cy'Ibyahishuriwe umutima Yohana yavuga. Numara kukigumya wiyubake n'Imana, uzobona gutsinda. Urakaninazo mukama kubw'ijambo ryawe ryeranda. Ububasha bwawe nibutuze ko dutsinda igisokuru kibi kandi dutsindishirize bene wacu. Tugusenze nk'Imana yumva kandi yishura amajambo tuvuze, si yatugira benanda, uko tugiye kuyashira mu ngiro, uko tugiye kuba abakunzi ba mutima wa mweranda, nibyo bigiye guhumanura ubuzima bwacu, kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo tuberwe, duhigwe kandi dutabagwe, duhabwe umugisha no mu guhiza, turindiwe kubabara. Imana iduhe umugisha mu bintu byose, kandi duhe kuramba no kuranirwa. Amen. Gira umugisha muri abana b'Imana.